Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Nashaka tuganire ku kiganiro Perezida akorera mu buhungiro w'u Rwanda uwo bita Patiri Nahimana Thomas yakoze. Cari ikiganiro cyo kugandarira umuririmbyi Batazira Jay Polly yiciwe mu ifungiro ry'u Rwanda. Murabizi yuko n'umuririmbyi Kizito Mihigo nawe ariyo bamwiciye. Hanyuma Patiri Nahimana ari nawe ayoboye guverinema ikorera mu buhungiro y'abanyarwanda canke ico bo bita intara ya gatandatu ariyo diaspora, akaba yariko avuga urupfu rw'uwo Jay Polly yisunze iperereza yakoze, amakuru yahawe, ifatwa ryiwe n'ukuntu yishwe. Hanyuma rero ifatwa ryiwe aza kugaragazamwo uyu mubona umuhutu batazira akaboko, afise ukuboko kumwe bakamutazira akaboko, akaba yahora aba muri Zambia. Iyo yarari n'abavyeyi biwe mu ncamake nabo n'abahutu bose barahunze, ariko nkuko mubizi abanyamerika baravuze ngo if you want to kill a black man you must hire a black woman. No, if you want to kill a black man you must hire a black hitman. Aha naho if you want to kill a Hutu you must hire a Hutu brother or a Hutu sister. Nivyo vyibi bakora, aho uyu muhutu w'akaboko kamwe yagiye gukora ubugambanyi agahemukira uyu muririmbyi Jay Polly bari barapanze kwica. Ariko n'imbere yuko yicwa hari haravuzwe amajambo menshi yuko hariho Twitter zasohotse bavuga yuko uwo Jay Polly yari kuri liste yabo bapanga kwica, ariko abantu nyene ntibabifata nibaza ko bibaza yuko ari ibintu bisanzwe, ariko ku vy'ukuri amakuru yabaye impamo. Muri iki kiganiro rero ikintu catangaje gusumba ibindi biganiro Patiri Nahimana yahora akora nuko leta y'u Rwanda bamaze kumva yuko ari mu kiganiro asigura, bakumva azi amakuru menshi ku bijanye n'urwo rupfu rw'abo bantu, kuko urumva yuko uwo Jay Polly yiciwe hamwe n'abandi bahungu b'ugwaruka canke abo bita uruvyiruko abanyarwanda bari mu Rwanda, bari muri prison nabo. Habonetsemwo abamuhamagara bo muri leta y'u Rwanda bamutyoza, ariko icantangaje n'ubwo biyemera bakaba badatinya no kwica umuntu base kwivuga amazina. Nashaka manze ndabumvishe agace gatoya ku vyo bamubariye hama tubandanye. Hanyuma ko mwahamagaye mukaba mutitaba, tube twitabye abangaba. Uyu nguyu alo. Oui, alo. Yego, ijambo ni ryawe. Muraho neza? Mukomere. Muri mu kiganiro? Turi mu kiganiro, ntabwo wabimenye ko turi mu kiganiro? Ya. Basa. Ariko se padi. Ijambo ni ryawe. Ugira mwari muri shamburo ujya wireba ukasanga ugifite ubwenge. Ijambo ni ryawe muvandi, komeza rwose, bashobora kuba ntabwo gukomeza wowe. Ndakubaza ujya wireba muri mirwari ugasanga uri muzima tayari mu mutwe.
komeza muvandi ijambo ni ryawe bishobora kuba ntabwo ikomeza rwose mbona warasaze pe burundu wenda si burundu kuko ugitanga ukanda ukafungura iyo ngirwa YouTube yawe ukabesha abantu barakoze buriya nka biriya bigambo byose ukubise hariya wakubaza ibimenyetso aho bikuye wabyerekana ibintu byinshi cyane urutura cyane ubundi ukora iki mu buzima bwawe ko utaratubwira icyo ukora ubundi barundi kazi namwe mwese mwumva ikirundi murumva yuko leta y'u Rwanda ntiyanezerejwe cyane nuko leta yo mu buhungiro irongowe na Padiri Thomas Nahimana bariko barabamenera gafu babamenera amabanga y'ubwicanyi yabo bahisemo kuhamagarana batuka Padiri murumva amajambo bavuga yo gutyoza kugayana nashaka mvuge kuri iki kintu maze kuraba igihe kitari gito ku vy'ukuri ubwoko bw'abatutsi na cyane cyane ababa bibaza ko bafise ipower bafise ubushobozi gusumba abandi bafise akagaye ko kugaya abantu kuko nko kudondagura ngo abari muri iyo guverinema ngo bamako ngo nimba ngo bamukanki ko mutabazi urumva bariko badondagura abantu bagaya iki ni kibazo kidasanzwe uravye ukuntu abatutsi bagaya abantu bakagaya amoko yose na cyane cyane abatutsi bari mu butegetsi haba mu Rwanda ndetse no mu Burundi Perezida Mazimisi mubona agaragaza abantu bamugaya benshi ugasanga n'abatutsi iki ni kindi kibazo kizovyura ubundi bwicanyi bushasha busumba mbere n'ubwahabaye guko iyo bagaya abantu yuko batameze nkabo badafise ubwiza nkabo badashoboye nkabo ni ibintu bimaramaje cyane ni ibintu bikwiye kugwanwa nimba bifuza ko hazoboneka amahoro mu karere k'ibiyaga bigari hakaboneka amahoro ubwo bwoko bwishira hejuru gusumba ubundi bukwiye kugabanya akanyaro kugabanya ubwishime ariko muri byose ikintu nashimye nuko Padiri Nahimana yabishuye yiyoroheje cyane Bibiliya iratubwira yuko kwishura kwiyoroheje guhwamika uburake kwishura kwiyoroheje simvuze ngo yishuye yiyoroheje ngo kwerekana yuko ngo bamusumba ahubwo kwishura kwiyorosha yerekanye ahubwo ko aribo arabasazi bo bica bakongera bakanahanga n'abariko baramirira ni nk'igisiga agaca iyo kaje gufata umuswi w'inkoko watangura kwamirira ahubwo agaca kaza gasumera wewe ni ibintu bimaramaje cyane ibintu leta y'u Rwanda ibandanya gukorera abanyarwanda ndetse n'abarundi n'abaganda mu bihugu bigari byose ariko kwica nk'uyu muririmbyi Jay Polly bababaje imitima y'ugwaruka rwishi ibiga bintu bavuga ngo babigishiriza mu ngando ngo iyoza bwonko ngo babumvisha ngo kubahindura ivyumviro vyabo ntibashobora kubahindura ivyumviro vyabo actions zisumba amajambo misi yose actions zisumba amajambo kuvyukuri nashimye ukuntu abashigikiye Padiri Thomas muri guverinoma yiwe nabo bahamagaye bakamushigikira harimwo umudame Flora n'abandi benshi n'abamako bose bahamagaye baramushigikira kugira ngo nabo batahure yuko kuvyukuri niba bibaza ko kera bakangisha umuntu kumwica gukangisha umuntu kumuremeka ngo genocide uri umuhutu naho woba wari uruyoya muri ico gihe bakuvuga ngo warakoze genocide rero iyo uri umuhutu wahunze naho uba wahunze uri umwana bakwagiriza yuko wagiye wishe wakoze genocide iyo uri umututsi naho wabahunze kubera wabahinyuye ari abicanyi
bakwagiriza yuko hari ibintu wagiye wivye, mama hariho abakobwa wagiye urongoye, hariho abagabo bagiye bakurongoye, bagafondafonda ibintu bimaze kumenyekana ku isi yose. Ubu abantu bose bamaze kumenya yuko haba hari ibintu vy'ibinyoma, akaba ari vyo bakwegekwako. Ingoma ya FPR mu gusenyuka izomera nk'ingoma ya Saddam Hussein, izomera nk'ingoma ya Gaddafi. Nubwo kenshi na kenshi tuvuga ko Gaddafi yari afitiye ideology nziza Afrika, ariko nta ideology nziza yari afitiye abantu biwe. Uwitegereje uko yagomba kuguma ku butegetsi adahanahana ubutegetsi n'abandi. Ubu kumbure bakiri ku butegetsi, abandi bakiza baratererwa utwo dufaranga babarungitse kwica nk'uyu Kaboko na mugenzi we w'umuganga. Nk'ubu babarungitse ati mugerageze ibishoboka byose dufate Jay Polly tumwice. Barabikoze bumva yuko bimeze neza, ariko impera n'impera hazogera igihe, hazogera igihe sosiyete ibabaza ivyo bakoze, ivyo bakoreye bagenzi babo. Izo ngoma bishimiye zimaze guhirima, bagasigara aribo bakuze, bagasigara babatuma barashaje, abandi baritavye Imana. Bazosubiranamwo, bamwe babwirane bati wewe niwe wanyiciye mwene wacu, wewe niwe wanyiciye data, wewe niwe wanyiciye mama. Nukuvuga aba bantu FPR iriko ituma hazobandanya intambara z'urudahera, kuko nk'uwiciwe se yari yararokotse iyo genocide, genocide. Uwiciwe nyina mu gihe c'itsembatsemba, igihe abatutsi bamaze gufata ubutegetsi baca batangura kwica urukomba amazi abahutu bose bari basigaye mu gihugu. Ivyo byose ni ibintu vyahaye turuma ugwaruka canke abo mwita uruvyiruko b'u Rwanda. Noneho ubu naho amahoro yoje, bagaturiya mu mitwe, bagakora ibintu bibateza imbere, mu batuma ngo baje kwicana hagati yabo ubwabo. Bisigura yuko ihahamuka benshi muri bo ntirirahera. N'abavutse iyo ntambara yitwa ngo ivugwa ngo yarabaye, ngo yaraheze ntibayibone, uno munsi bariko barayibona, kuko muriko murabakuramwo bagenzi babo, mubanigira mu maprizo, mubanigira mu mabarabara, mubashimuta, mubanyuruza, mubatwara kubafungira ahantu hatazwi, abandi mukabica nk'aba Bahati. Mwarabanyuruje n'ubu ntawuzi irengero, ni benshi. Ivyo mwakoreye ba Adeline, ba bene Rwigara n'umudame wa Rwigara, abapfakazi muri ico gihugu bose bararira, impfuvyi zirarira. Ijambo ry'Imana ry'ukuri mwarugaye, mushiraho abapasiteri banyu b'ibinyoma babakorera. Abapasiteri bose b'ukuri baromogwa, abandi nabo bahagarika umurimo w'Imana. Ni ibintu bibabaje cane, ariko nta ngoma n'imwe yo muri Afrika turumva yamaze imyaka 50 canke imyaka 100. Nukuvuga niyo yanyiri ku marembera, iyo ya FPR iri ku marembera. Ku vy'ukuri impera n'impera nta kintu ciza kizovamwo. Baba abo bana b'abahutu, baba abo bana b'abatutsi bazosubiranamwo, kandi isubiranamo ryabo ntirizoba rivuga ngo n'abahutu bica abatutsi canke n'abatutsi bica abahutu. Bazasubiranamwo bivanye n'uwakoreye ikibi uwundi. Nimba wagikoreye umututsi mugenzi wawe, uwo mututsi azahindukira kubwira ati ni wonyiciye abanje. Nimba wagikoreye umuhutu mugenzi wawe, nawo nuko. Nimba wagikoreye ubundi bwoko, bizogenda uko, kuko ibi ntibiherera aha. Bikwiye ibi bintu guhagarara bikarangira, bikarangira burundu, ubwicanyi bukarangira. Ndashimiye rero mwese mwaje kwifatanya nanje, nkabanda basaba yuko mukora subscribe, mugakora share, like, mugatanga n'ivyiyumviro canke ibitekerezo vyanyu kuri iyi video. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.